Imora numukama Inkuru nziza ya Yezu Kristu nkuko twashikirijwe na Luka. Umunsi umwe umwigisha yaraho ava hasi ngo ageze Yezu ati mbega mwigisha nokora iki ngo nze ntorane ubuzima budahera. Yezu nawe aramwishura ati none mabwirizwa handitse iki uhora usomwamo ibiki. Uno nawe amwishura ati urakunda umukama Imana yawe n'umushaha wawe wose n'umutima wawe wose n'amagara yawe yose n'ubwenge bwawe bwose urakunda kandi mugenzawe nkuko wikunda wewe nyene. Yezu nawe ati wishuye neza genda ugire gutyo nyene uzohoraho. Ariko wamwigisha arondera ingene yo kwikurayo abaza Yezu ati mbega mugenzanje ninde. Yezu yungamwo ati habaye umuntu yariko aramanuka ava Yerusalemu aja i Yeriko arahava agwa mu bisuma beje kumwambura biramukubita birigira bimusigara intere. Hanyuma rero umusaseredoti amanukana yanzira ngo amubone aci ruhande arigira. Hanyuma naho harenguka umurevita ngo amubone aci ruhande ararengana. Umunyasamariya nawe yari yimariye urubanza aramurengukako ngo amubone amutera ikigongo aramwegera apfuka inguma ziwe azisukako amavuta n'umuvinyu araheza amushira ku gitwazi ciwe aja kumwakira indaro aramubungabunga. Ngo buce yakira denariyo zibiri aziherezanye n'indaro amubwira ati murwaze neza ibindi byose uzomutangira nzobigusubiza ngarutse. None kubgawe muri aba bantu batatu ninde yagiriye ubugenzi wa muntu yagwa mu bisuma. Wamwigisha yishura ati nuwo yamugira imbabazi. Yezu nabati genda nawe rero ugire gutyo. Ushemeze ijambo ry'Imana. Imana ibwira umuhanuzi iti haguruka genda mu gisagara kinini citwa Ininiva. Ku munsi uko bukeye ko bwije mu kibani wacu aho turi ijwi ry'Imana riraduhagurutsa riti genda mu gisagara Ininiva. Si gisagara kiri kure cyane gose naho twubakiye naho dukorera ubutumwa naho turangurira ubutumwa. Imana yagize iti genda hari abantu bari mu mwijima genda bashire umuco. Hari abantu benshi bakeneye umuco bari mu cyaha bari mu mwijima bari mu mukorane kandi bakeneye ivy'ukuri kumva ijambo ry'Imana. Ariko Yonasi yagize ati oya reka niruke ndahunze aja kure y'inyonga z'umukama. Mu nkuru nziza twabonye abaja kure y'inyonga z'umukene. Birashika natwe Imana ikaducisha ku nzira y'abagowe ku nzira y'abakeneye umuco ku nzira y'abakeneye urukiza. Ariko kenshi duhitamo iyo tutagiye kure y'inyonga z'umukama tujya kure y'inyonga z'umukene. Hari umuntu agira ati ndakeneye imbabazi ndakeneye gusubira kwiyunga nawe kwiyunga n'Imana ndagowe ndi mu cyaha runaka ndi mu bumuga runaka ariko tukaja kure y'inyonga ziwe tugapfunga amatwi. Uyu munsi duce bugufi umwe wese arabe aho Ininiva Imana imurungitse. None njewe kuri wewe Ininiva kubgawe aho Imana ikurungitse ni hehe? Ni inshuro zingahe ku munsi ubona umukene akeneye ko wamuraba mu maso adakeneye ibintu byinshi ariko ko mwohuza amaso ariko ugasanga uri kuri nyegeza inyonga ziwe? Umukene yatabaje umukama aramwumvira. Iyo ninyegeje nkaja kure y'inyonga z'umukene mba ngiye kure y'inyonga z'umukama. Dusabye inema yo kugira imbabazi by'ukuri kugira ngo Imana iduteye akama ngo tuje Ininiva ku butumwa ntituje kure ntiduhunge kugira ngo niduhuza amaso n'uri mu mwijima tumutabare tumushire umuco tugire Kristo.